ndakora mu kici amahoro mumeze neza je ndashima kabisa nawe umeze neza ego ndashima Imana niyo kumenga uratekereje ko ntemvuga kuri umuyaya none oya abayaya ni icubahiro n'akazi ariko hari umuntu mu minsi heze yatubwiye ngo ntiyokundana n'umuyaya sivyo yatubwiye ati ntiyokundana n'umuyaya maze kuyibona abantu benshi muri comment baratutse uwo muntu baravuga ati aratumara amagina cyane abari muri Saudi cyavuga ati reka nondera umuntu nka wewe kugira ngo nawe tumuganirize yumve atubwiye ati kuri uwo muntu yavuze kino kintu wewe wamuvuga ko iki uwo muntu ahubwo saba ko bonamufunga yavuze nabi cyane yoreka kumutwara gute none urukundo mani niruraba urukundo iyo ukunze umuntu uramukunda kandi nawe yoba ari kimugura gikunda none kukiyo caja gutuka abayaya ngo ntiyobatwara gute nukuri uwo muntu ico no muhanura sinzi ukuntu no bivuga ayo namakosa yakoze namakosa ubwa arasaba imbabazi vraiment kuko ariko aravuga ngo umuyaya man nukuri aho yaradututse cyane umugabo n'umugabo kweri ko umuboyi arongora umwana wo mu giti hahandi bavuga ngo umwana wo mu giti none ujye mwana wo mu giti naba yamukunze azikara umuboyi nibyo nirakubye urukundo niruba ruramufata vraiment arafise amakosa menshi naza asubira nafuka amasaba imbabazi abayaya bose yigeze gutuka kuko ico ni gitutsi umuyaya n'umuntu nk'abandi kuko jewe nibyanditse ngako ndumuyaya Famille, hello, bakunzi ba Ashali TV aho muri hose neze ko mumeze fresh muri good muri bien. El maruve nanje simuna nako ko fresh. Nimetagata wazee. Yes, kana bayikaza kuri Ashali TV ndabwiye ati utarakora subscribe ikora kiri kare wamaze kuyikora nawe n'umuntu w'amateka n'umuntu w'icubahiro araronka notification iyo kigano cyambere cinje. Uno munsi ndababwiye ikintu kimwe. Uno munsi mfise umuntu tuzavuganira ikintu abibutse umuntu aheruka ngaha kuri Ashali TV miseze twaraganiriye cyane n'umutsipa araho yavuze cyane kuvyerekeye abakobwa abayaya bamwe muri Arabia Saudi na Oman sasa rero no musi je nizaniye umuyaya je ubwanje nazanye umuyaya kugira ngo nawe tuganirize nawe twumvirize agona make ariko imbere ya vyose twanditse muramutse tumenye umuyaya yakoreye hehe yitwa nde ameze gute yaguduki muri rusange ndakora mu kici amahoro mumeze neza je ndashima kabisa nawe umeze neza ego ndashima Imana niyo kumenga uratekereje ko ntemvuga kuri umuyaya none oya abayaya ni icubahiro n'akazi n'akazi kuko umuyaya n'ikindi kintu ego umuyaya n'ikindi kintu ariko reka tubanze twidonere kwanza abantu bariko badukurikirana witwa nde jewe izina ryanje nitwa Iradukunda Dorine Iradukunda Dorine asanzwe ari umuyaya ariko akazi kiyo kubuyaya agakorera hehe canke ntibiri ngombwa ko tumenya umubosi wiwe Okay ntibiri ngombwa ko mumenya umubosi wanje ariko ndumuyaya kandi nimba ndumuyaya biratahuritse ego Dodo je nashaka kumenya ubuzima bwa Dodo bwagiye bugenda gute gushikaho ashika kwa umuyaya ko ndakuravye ntufise look y'umuntu ashobora kwitwa umuyaya nko dutane tuzi ngene abayaya basanzwe babita ubuzima bwa Dodo n'umuyaya kandi akazi k'ubuyaya je ukarambesheje karama amafaranga n'akazi mu kandi kuko je nimba ndumuyaya hari uwundi atonda mu biro kanaka agakora nawe bamwita umuboyi arakora bakamuhemba nanje kuba nitwa umuyaya ntibisigura ko ndikindi kintu oya ahubwo abayaya bubahwe kuko turakora bakaduha amahera kandi ayo mahera niyo atuma tubaha inguvu zacu natwe bakaduha amafaranga
wari kuba wagiye mu makampuni atandukanye bakaguhereza akazi, wari kuba wagiye mu mashopping atandukanye ugacuruza, ariko wagiye gukora ubuyaya. Vyagenze gute ngo Dodo avuga ati je misemo kuronda akazi k'ubuyaya, sinje gukora muri shopping runaka, sinze gucuruza ibintu runaka, sinje kwa Siyone gupagasa nk'abandi? Attention, nubu nagusubiye mu buyaya, umuyaya yubaho. Jewe nko muri Saudiya amahera nawe uravyumva. Membwe amareyale naho yoba wisareyale canke setisareyale n'amafaranga. Kuko shitse mu Burundi shika ndumwami. Kandi namwe muca mutangura kundondera mushaka ko y'amafaranga. Urumva guys, Dorine canke Dodo yakoze ikiyaya muri Arabie Saudiya. Nanze ko usanzwe ukora nk'ikiyaya mu Kamenge, urumva canke mu Ngagara, ariko sanze ko wakoze muri Saudiya. Ariko shaka kumenya ubuzima bwo muri Saudiya buba bumeze gute ku bantu bari hariya tutazi ubuzima babayemo? Ubuzima bwo muri Saudiya kiretse ko uba mu nzu nyene wisanzuye, uguma mu nzu ngaho nyene tu nabyo kubuja. Me gusa urakora nka bijya bikorwa vyino bakora, hama ugategera ku kwezi ko baguha amafaranga yawe. Ego baravuga benshi ati hariya turateswa, tunanyanyaswa kwa Kiswahili, turafatwa nabi, ariko akagumye bagumako tugumako. Ivyo kuri Dorine vyaramushikiye, arateswa kugiye fuza ati je amara hano yaheba nkatamuhira. Uzi ico ashaka ntatora ico abonye, kandi akagumye bagumako. Iyo uzi ico ushaka ukorana inguvu zose uba ufise muri wewe kugira ngo uronke ico wifuza. Kuko ntubugiye hariya kuyayata canke gufyina canke kuraba utuntu n'utundi canke gutembera, ariko uba wajanyewo n'akazi. Kandi akazi naho wovunika utegezwa kugakora, kuko uvuga ati mbo iki gihugu si iwacu, nje gukorera amafaranga kugira ngo bampembe. Naho wotese ugahura n'ibibazo bitandukanye, ugumako ugumuhindwa ku buryo hazogera yaho ushobora gutaha ufise ico wifuza. Ikintu cyatumye Dodo ataha akavuga ati jewe ndatashe mu gihugu cyacu, sinzosubira kuja kuronda ajya amafaranga ko ni menshi, ajya amakora ni menshi. Ariko ikintu cyatumye uvuga ati boreje ndatashe niki kigatuma uvuga ati je sinzosubirayo, naona umeshatulia utaki aona tahakiriza kurudi. Hariya nararonse amafaranga, inzu ndafise, imodoka ndayifise, meze neza, mbayeho neza. Ico nashaka narakironse. Rero urumva ko simarire ngo sinosubirayo, kuko nakazi ni nkuko noba ntonda mu biro kwa kanaka. Nakazi je nibaza ko nta kintu na kimwe bitwaye na kimwe, nakazi kuko akazi nakazi. Ego kuri chano z'ubumesha turana ko wambara nyene utuntu tumeze neza twakaka, isaha y'ubumesha nyene ukisiga bien, nyene warakoze akazi kameze fresh. Ariko hari umuntu mu misi heze yatubwiye ngo ntiyokundana no muyaya, sivyo? Yatubwiye ati ntiyokundana no muyaya. Maze kuyibona abantu benshi muri comment baratutse uwo muntu, baravuga ati aratumara amaji, na cyane abari muri Saudiya. Tavuga ati reka nondera umuntu nka wewe kugira ngo nawe tumuganirize yumve, atubwiye ati kuri uwo muntu yavuze kino kintu wewe wamuvuga ko iki? Uwo muntu ahubwo saba ko bonamufunga, yavuze nabi cyane. Yoreka kumutwara gute? None urukundo mani ruraraba. Niruraba urukundo, iyo ukunze umuntu uramukunda, kandi naho yoba ari kimugura gikunda. None kukiyo caja gutuka abayaya ngo ntiyobatwara gute? We yavuze ati jewe vrema kuri kategorizi wanje je nta muyatwo ukundana. Narakunda, narafatwa bo ni babandi bakiri muri vya bindi batarafatwa n'urukundo fresh. Ariko niyo yakunda ndabizi ko azohava natwara n'ikimuga. Ariko Dodo atari banga kuvushisa hariya turabizi neza ko bavuga neza ko iyo muri hariya hanze munahongaga wanaume, pesa munatumana, wanaume wanafanya vya kwao. Wewe vyaramaze kushikira ivyo bibora?
oya nivyanshikiye gusa hari abo bishikira kandi guha ikintu umukunzi wawe si bibi ukimuha bivuye ku mutima iwawe nayo ngaha mu Burundi ufise amahera urashobora guha umukunzi wawe ati tora ndakugura imodoka ndakuguriye iki ndakuguriye iki n'ibintu bisanzwe naho utoba uri muri Saudi uri ngaha nyene ariko twumve ko na Dodo yigeze kubikora akaronkera umukunzi w'amafaranga ari hano umukunzi wanje nawe nyene arabizi yajya buri munsi yewe aho uravyumva negeza kumuyica ashaka nigeza kudekonera nk'abaraho bavuga ati naramurungiye ndamubwiye ati ubaka ntaje nsanga nta nafyo amafaranga akoze ivyiwiwe ko iryo kosa kuko abazi ko twavuye kure kandi abazi ko nimba namubwiye ati mbosheri ndagiye gukora akazi shaka tuze dushike kuri iki ategerezwa kunyubahiriza ndagiye ndaronsa ubuzima arabubona arubatse inzu ndamurungikiye amahera uku byose sanga biratungana ibyo nibyo bitwa urukundo nyakuri kuko babarya amafaranga nta rukundo ruba rurimo abari mu bujyanye message wotanga kuri wa muntu yavuye ko adakunda mwebwe abayaya atabakunda atofa yakunda n'umuyaya wewe nka Dodo ikintu umubwira iyo muhuye ko je ndamuhweze ati nguyu uri babivuze uwo mubwire ceco no mubwira no mwihaniza cyane kuko akuna agasuzuguro kabi no mwihaniza cyane bibaye na ngombwa no namufungisha kuko umuyaya n'umuntu nk'abandi none mu ruhanga haranditse ko umuyaya canke ku maboko canke ku maguru haranditse ko umuyaya yubawe n'umukozi mu bandi n'umukozi mu bandi kuko ashobora no gutonda hariya mu biro bya bindi namye ndavuga abantu bose turabakozi kuko tuba dutonda ahantu kanaka baduha amafaranga natwe tukabaha inguvu zacu rero nukuri uwo muntu ico no muhanura sinzi ukuntu no bivuga ayo namakosa yakoze namakosa arasaba imbabazi vrema kuko ariko aravuga ngo umuyaya man nukuri aho yaradututse cyane umugabo n'umugabo kweri ko umuboyi arongora umwana wo mu giti hahandi bavuga ngo umwana wo mu giti none ujye umwana wo mu giti naba yamukunze azikara umuboyi nibyo nina kuby'urukundo niruba ruramufata vrema arafise amakosa menshi naza asubire nafuka asaba imbabazi abayaya bose yigeze gutuka kuko ico ni gitutsi umuyaya n'umuntu nk'abandi kuko jewe nibyanditse ngako ndumuyaya kandi hana nacho mbaye je ariko sema ona sema kwanza ngoja ona sema kwanza bakuone kwa simama hagara muone ona dasivu shoot kwanza fresh muone mtu toto ya hivi ngo muyaya ngo nini ona nione mtu kitu hichi hama ngo ngwe ngo muyaya unacheza na bayaya mwe twende yubahwe nibazosuye kugira iyo erere kuko umuyaya dufata umuyaya bafise ubuzima bwawe aha arateka akakugaburira nubuzi ngo byasumuku nubuzi ngo byagenzuku naho yo gushiriramo sumu yapanya naho yo gushiriramo uburozi woburya kandi ugapfa tweco dupfana n'abakoresha bacu nukuduha amafaranga tuba twakoreye hama bikagenda neza cyane yes tuve kuri sije nkiyo ariko shashaka kumenya umuhungu Dodo abakunze abari umuhungu ameze gute afise ingesi ziye ndakwiyamye ngenosa twumvize bahungu mwiyumve mwe mukundana na Dodo mwiyumve umvise ingeso udafise uco yakatari wewe Okay, je ndakunda umuhungu ari romantique afise urukundo vraiment atari abantu menga na police wo mu kigo cy'ingemira mabi arungaragariza vraiment sinzi ngene nabivuga ndataye sheri wanje hariya ni muremure ni mugufi ni mugufi witonde ari umutipe muremure ahare nabasha yimete urabona je ndabesha ngene umeze
ego dodo mugira akavuge buke abakunzi ntibakumve mugira akantu umaze gukorera umukunzi wawe kamwe uvuga ati je akakantu numuna mandaki wate namuhura akakantu kari romantique karyoshe ingene umeze negereza kukamukorera kuko abari umukunzi wanje kandi ibyo ukorera umukunzi wawe aba ari byinshi bitandukanye kandi we nawe nyene muba ari mwe mubiri oya hariho akantu kamuvuga ati akanya vraiment kaguma ari historique nikigeraga ndakiyumviriye gusa ndavuga ati yo lala narakoze umuti wo munsi oya biba bitandukanye kandi ntiwamukorera akantu kamwe umukunzi wawe umukorera utuntu twishi tumunezera ariko haraho sumba zose hariho sumba zose n'ubundi hariho kimwe na bibiri none wumva aho zabishaka shaka kimwereje shaka bibiri shaka kimwe nuko nkunda umukunzi wanje ariko ni birashika ukamuhereza amafaranga yo kuyamuhereza ni ibintu bisanzwe nuko nanje yomereza gwiwe ni ibintu bisanzwe benshi baravuga ati gukora amabanga mpuzabitsina mu mbabare ndakivuge nyine turakuze usanzwe ukoresha telefone yawe ukaja muri YouTube ukora ikiganiro nuko utari umwana ubuze byinshi birashika baravuga ati mu bisanzwe umuntu amaze gukuna n'umuntu mutaragira mariage mutaragira iki ntibivyemerewe kugira amabanga mpuzabitsina ariko kuri dodo kino kintu nagira basanze mukunda nako abandi bavuga ati amabanga mpuzabitsina aratuma abantu bagira biyumvanamo cyane gusumba kuri dodo akivuga kwiga oya ibyo vraiment Jesse nibaza ko byoba rukuri gusa ikintu kiruta byose n'urukundo kuko urukundo ni ikintu umuntu n'amajambo umuntu yakira hama agaherekezwa n'ibikorwa yego je numva novuga uko kuko ibyo ubwiye ngo biratuma umuntu umukunzi wa canke umukobwa akwiyumvamo gusumbya guys jewe vraiment ko yishura nta kuntu no bivuga me gusa cye nibaza ko ari ukuri cyangwa ari ibinyoma kuko umwe wese afise uko abyumva nuko abitahura nzoja ku muganga abimbwire ko yoba ari ibyo wewe ko kuntu wewe witahura ukuntu bitahura ko ndabitahura je mukunzi wanje ndamukunda kandi nta kintu turashikako ntavyo muri kera mukora oya witonde uri sije nke waze ko cameraman hari inyuma byumva sinase ko cameraman abyumva ngaho ndiko mbwira abantu babyumva nje sheri wanje ndamukunda ariko nta kintu na kimwe turakora umara ikintu kingana gute sha umutsipazo bayihangana ndakesi witonde ikiringo tumaranye 2 ans bakunzi ba Charity tureke blague tureke gukinana mu mitwe wewe ukora n'umuntu deza sa rapport sexuel muri iyi myaki abakobwa nkabo barabakira muri 1990 ntitubeshanye mukama narushaki oya tubwiza ukuri tunyene genda none oya amabanga niba yajana ha ibivuga tuti ndabingeje ariko biramaze ku apana amabanga yanje sinja kuyashira hanze iby'iwanje n'iby'umukunzi wiwanje nyene kuko nta mpamvu yo kubishira hanze nta nakamaro byongirira ariko apare y'ivyo onye ikintu wumva ko umuhungu agukoreye vyotuma uvuga ati je vraiment anya nta pardon ntaki je décide de partir agenda nyene nkamuhera ndamufasha aryamanye n'umukobwa ibyo ntivyatare none nibyahatari kuko ndamufashe baryamanye mu gitanda niyo nkaho ubwiye ati je yamprovose nyene urabizi ko gabangu twebwe turi faible sana mu muyoka muri faible ariko muze mwibuka kwikingira kuko bizobafasha kutagwara sida okay ibyo navyumvise mago akubwiye ati je vraiment yamprovose ibintu nk'ibi nyene nisanga vyaba guys aya njewe ndagufashe muryamanye n'umukunzi wanje nawe urabyumva nta birebire nta byinshi twoheze sasa imbere ko turangiza iganira ikibazo cya mbere kimwe cya nyuma TikTok sivyo cyo gucokozanya tu ahantu hambere ukunda ko woza cyane ku mubiri wawe ugiye muri douche ni he mu mutwe
wapi aratiwe aha ntiyozo aha nta mazi ashirayo ndayashiramo bongo yako aha nyene aha mu mutwe. Yes, bakoze ba Shari TV mu bisane ko na Dodo tutera inkuru tuta black ndetse twanashitse cyane kuri wa mutipu mwe aheruka kubatuka bano muri Saudiya n'abayaya bo ngaha mu Burundi yarabatutse nawe uno munsi ebana ambuye ati amufashe no kumufungisha sivyo Dodo? Yes, nzomufungisha. Amufashe no kumufungisha nki afukame asaba imbabazi imbere y'abakunzi ba Shari TV ndetse n'abayaya bose yagira ikosa cyo kubatuka ngo ntiyokundana nabo. Ariko Dodo turangiza akaganiro kacu mu gusezera abakunzi ndetse no kubwira akajambo kamwe ku bayaya bose bakurikiranye kiya kiganiro bagatuka. Okay, jewe ico no sezera mvuga nuko twebwe abayaya twubahwe kuko sinzi nyene no bivuga. Umuyaya yubahwe. Bantu muri Saudiya mukora akazi neza mwitonze vraiment muca amahera yanyu bareke kubatera ubwoba baza babambika ibara babashira ku ibintu byinshi bitandukanye. Inoti yiwawe yirondere izojya ushaka na cyane cyane izojya ushaka kandi azokwizana kuko mu buzima rondera amafaranga abakunzi bazokwizana n'abasi bazokwizana. Ego yes nkuko wavyumvise inkuru yari ndende ariko twagiye twanezerewe twumvise byinshi ariko nabwiye neza ko nanje Elma Love mwarimu ndabakunda cyane kandi ndifuza neza ko mugwira subscribe ngaha kuri Ashali TV abatarayikora amaze kuyikora no muri abantu biteka respect sana ndabakunda ariko ndabibusa neza ko inyuma ya kamera behind the camera yari the silver original ariko arakora amateka kuri ku masanamu nkaya meza cyane aruhura umutima ndetse atuma mushikirwa n'ikiganiro cyiza nk'iki inya ndabakunda cyane ntimuze muhengeshe kudukurikirana guys. We love you.